Ndabaramukije bakunzi bisamiriza imbonesha kure buntu n'ikiganiro Tazira Imana. Nk'abarundi n'abarundikazi turi mu minsi yo kwibuka umuhisinye n'icubahiro Petero Nkurunziza. Mu vyamuranga harimwo ugusenga, yarakunda gusenga, yarakunda guhimbaza Imana. Hari imigwi yakunda kuba ari kumwe nayo cane cane mu gihe c'ibikorane. Iyo migwi nayo hakaba harimwo komeza gusenga n'undi mugwi ingabo za Kristo, akaba ari nawo twaramutse turi kumwe. Uwo mugwi ukaba ugizwe n'abaririmbyi b'indirimbo mpimbazamana hambavu y'ibindi bikorwa yandi mabanga basanzwe bakora. Uwo mugwi ukaba watanguye muri 2005 na n'ubu ukaba ukibandanya ico gikorwa c'Imana. Mu kiganiro Tazira Imana co kuri uno musi tukaza kuganira ku vyagiye biranga umuhizi nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Ati twamwigiye ko vyinshi, yaradukunda, yaradutera intege cane. Ni bimwe mu vyo kohare ingabo za Kristo bagiye kutuganirizako mu kiganiro Tazira Imana co kuri uno musi. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Gislene Magnifique uw'umutima, kuri kamera akaba ari Chris Gordon Irambona. Murakoze cyane kuko ikaze akazina kiwanje nkaba nitwa Bucumi Jean Bosco, nkaba nagira ubuntu bwo kuba chef de chorale mu ngabo za Kristo, nkaba kandi nagira ubuntu bwo kuba mu kazi ka misi yose njeje umutekano mu nzego zicungera nyenicubahiro, guhera kuri nyenicubahiro umuhizi w'abahizi Petero Nkurunziza n'umugera kuri nyenicubahiro Bazito Ndayishimiye, nkaba kugira ubuntu bwo kuba mu izo nzego abandi bahezagire. Ego murakoze, naje kwizina nitwa Mukezangango Leandre, nkaba ndi muri korale ingabo za Kristo kandi nkaba hamwe n'ivyo ndumuvuga butumwa. Ndabakenguriye cyane kwikaze muduhaye mwizi nyubakwa zisamiriza n'imbonesha kure ariyo radio televiziyo buntu. Shalom shalom, baje kubaramutsa cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ku mazina nitwa Nzokira Rambe, mvuka mu Rutana komine Musongati, nkaba nsanzwe njejwe gucungera inzego, nkaba nsanzwe ndumwe muri chorale ingabo za Kristo, nkaba nsanzwe ndumwe mu barongoye chorale, nkaba njejwe igisata cyo gutunganya indirimbo no guteguza abene data. Amen. Tongeye kubaha ikaze kandi mbega mwebwe nk'abatewe iryo teka ryo gukorana ivyo bikorwa n'umuvyeyi umuhizi w'abahizi Petero Nkurunziza, ntaco mwibukira kwiki muri kino gihe ahandi mushobora kuba mwicaye muri hamwe mukibuka ati iki kintu amasezerano mwagiye muhabwa biciye muri ico gikorwa Imana yari yarabateye iteka, mbega hari ico namwe mugitemo tubwira mukatuganiriza. Ego cyane murakoze kutubaza ati ico dushobora kumwibukirako. Ikintu ca mbere novuga, igihe Yesu aje ku isi, abantu benshi ku isi ntibamumenye, bagiye kumumenya ari uko yamaze kubavamo. Rero natwe nk'abarundi benshi, umuhizi w'abahizi Petero Nkurunziza yaje nk'intumwa y'Imana. Ntiyaje nk'intumwa, yaje ari intumwa y'Imana. Yaje ari intumwa y'Imana, mugabo abarundi benshi babitahura, bamwe bagiye kubitahura mu nyuma ko ari intumwa y'Imana. Ariko nk'abarundi bariko baranyumviza ndetse n'abanyamahanga bari mu gihugu canke bari hanze y'igihugu canke abarundi bene wacu bari hanze y'igihugu, nuko tutumva iragi n'amasezerano ya Petero Nkurunziza. Jewe nk'umuntu yamubaye hafi, ndafise ikintu ca mbere yanyigishije kandi hazovamwo kugeza ndangije ubuzima bwanje bwo kubaho kwanje. Yaranyigishije mu buzima bwanje iragi rya mbere yansigiye, yaransigiye ikintu co kwizera. Yarafise ingabire n'ingabire yo kwizera bidasanzwe, kandi yarafise ingabire yo kugendereza, gusenga akagendereza,
akamenya ibihe, akamenya ikirere. Turi mu ngendo yarabona ibintu abandi bose naho muba muri amajana muri kumwe mwe mutarabona na kimwe akaba ari yarabona ibintu mu kirere nk'urugori ku zuba cyane mw'ijoro urugori ku kwezi Imana yaraganira n'Imana cyane, Imana ikamuganiriza cyane akatwereka ibintu iyo tutarabibona twumva ati nimundabire hariya hejuru kandi mufotore neza. Kijya n'ikintu Imana iratwereka, icyo kintu cyaramfashije cyane. Eka dusome iri jambo ryo mu ntuzeye mu migani, iri jambo riri mu migani 24 ku murongo wa 21 gushika ku 22 riravuga ngo umwana wanje utinye uwuhoraho be n'umwami, kandi ngo ntukifatanye n'abagarariji, kuko ivyo ivyago no kugeseza bivuye kuri abo bompi bizoza giturumbuka, kandi ninde yo bimenya. Umwami n'umuntu adasanzwe, ijambo ry'Imana riramuvuga ko be n'Imana ubagararije hari ikintu gishobora kukubako. Rero umwami yahagurutse agashira ibwirizwa shingiro mu Mana, ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Hariho abantu novuga ati Imana ibabarira abarundi batandukanye badasobanukirwa isezerano icarico. Iri sezerano ry'ibwirizwa shingiro ni isezerano ridasanzwe. Ibwirizwa shingiro ngo Imana niyo ya mbere mu gihugu cy'u Burundi, ni mu ibwirizwa shingiro bace barandika ati Imana niyo ya mbere, tuzokwama turongorwa n'Imana yo mu ijuru. Tugiye mu Banyesirayeli igihe cyose bavuye ku Mana, bavuye mu masezerano y'Imana, basezeye n'Imana, bahura n'ivyago. Rero ico no hanura abarundi ntihagire uzova mu isezerano. Hari abo mpora numva buhoro buhoro umuntu ababwiye amasezerano yarasinze amasezerano yo gusenga kuwa kane, hari ababikora nk'umugenzo. Mugabo jewe narabitahuye, ntabwo ndabikora nk'umugenzo, ndabikora nk'isezerano ryashinzwe n'Imana, kuko Bibiliya tubwiye ko ari abagabo babiri, ari abantu babiri, Imana n'umwami. Abo bantu babiri zabo gufinatako barakominikana. Nkurunziza na Petero Nkurunziza nawe yakominikana n'Imana. Jewe naramubaye hafi cyane mu by'Imana. Ndashimira Imana ko nagiriwa ubuntu bwo kuba mu mavuta yiwe, kuba ndi umuntu muto ari umwami akanyegereza. Yarakunda abantu bato akatwiyegereza, kandi yarashigikira abaririmbyi. Yaradushigikiye twe tugitangura korali yacu yatanguwe mu 2005 mu mpera. Tuyitangura twari abantu basuzuguritse bagayitse, abantu benshi badusuzugura ngo mwebwe ngo mujamwe n'ibiki ngo mwivyo murabishoboye, ngo hari ibindi muba murondera. Ariko akavuga ati nimureke abakorera Imana banyegere dukorana Imana. Akavuga ati agaca twambika ngo n'abaja mu kabare bagenda bambaye neza. None abaja muri boîte no mu bari bagenda bambaye neza, abakorera Imana no bambara nabi. Yaritwararika rero imigwi y'abaririmbyi mu bintu byo kuririmba, yarashigikira imigwi itandukanye, akayijana mu bikorane, akabaha ama déplacement, ndetse akabagaburira, ndetse akanabahezega no buryo bwo mu mufuko, akabahezagira bakagenda bamerewe neza. Rero iryo jambo ry'uko abarundi bitiranye ibintu ngo amasezerano nayo umugambwe, amasezerano ntabwo ari umugambwe, nayo murundi wese ndetse n'umunyamahanga ari mu gihugu cy'u Burundi amenya aya masezerano ko arayiwe. Ibwirizwa shingiro nibaca kubiri naryo n'Imana, ibwirizwa shingiro n'Imana, ni tuba turiko turi kwegera umuvumo. Rero tukikwegera umuvumo nk'abarundi, no hanura abarundi ko bomenya ko haje intumwa y'Imana yaratuvuyemo, ariko ivyo yasiza tubivyemo tubikomeze tubigendere, iragigiwe turigendere turibemwo, dukomeze urugendo rwo kuramiriza nk'uko tugira ukwizera, nk'uko yarafise ukwizera. Yaradusengeye agasengera abarundi. Ikintu cantangaje mu buzima bwanje nuko yarafise iminsi yo kwisonzesha umuntu, ntaco yarakenye, naho yagomba ko indya yoza ry'indya zivuye muri Amerika canke mu kindi gihugu ca Burayi zari kuza kandi akarya. Ega none mwebwe namwe nk'ababa bari kumwe nawe ubwo buzima yabamwo kandi mukanamubona, mwebwe mwabubona gute, mwabukura mwabyiyumvira ko gute? Murakoze. Ariko imbere yuko nishura ngira mbanze nkenguruke ko atadusize nk'imfuvyi.
ntiyadusize nk'imfuvyi kuko yaradusigiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye hejuru y'amabanga yarajeje Yego. Yaramudusigiye rero turabikenguruka kandi tugashima ko gushika kwino saha igihugu turimwo kirimwo amahoro n'umutekano kuko yataba ayo mahoro n'umutekano hari n'iki kiganiro ntwari kukigira nubwo butumwa bwiza canke ku gutazira Imana nituba turiko turabigira arivyo turabikengurukira cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Hanyuma rero kuyu muvyeyi wacu yadukuwemwo twari tukimukeneye tumukunze dufise byinshi byo kumuvugako. Ico novuga yari yaratahuye cyane ijambo Paulo yandikiye abitesalonike mu gice caho ca 5 ikijya cete ca mbere yabandikiye igice ca 5 ku murongo wa 20 yari umuntu adakengera ivyo abavugishwa n'Imana yagerageza vyose nkuko ijambo ry'Imana rivuga akagumya ivyiza hamwe naho rero yari umwami kandi ubwo bwami yari umwami akaba n'umuherezi kandi kuba umwami no kuba uwo muherezi ntiyari yabihawe n'abantu turiko turamwihweza nkuko mugenzi wanje ngaha umurongozi wacu bivuze by'ukuri twarabibona ntiyari yabihawe n'abantu yari umwami akaba n'umuherezi hampande yo kuba kuramutswa amabanga y'igihugu akomeye nk'ajya rero ivyo yabihabwa n'ijambo ry'Imana kuko yari yarakijijwe yari yarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe aramushingira intahe mu kubatizwa mu mazi menshi kandi turi vyabona byo gushingira intahe ivyo kuko nivyo twabonesheje amaso nivyo twakorakoye tukabamo naho nkubwira ko yari umwami ikibabaje gusa nuko hari abatabitahura kuko na Kristo yaravuze ngo umuco waraje ariko abantu bakunda umwiza rero hari ibintu twamwigiye nkuko bari uravuga yari umuntu by'ukuri yari intumwa y'Imana nkuko mugenzi wanje ariko arabivuga ngaha uyu mukozi w'Imana ati intumwa y'Imana gute umuraba urabona ko yari afise bimwe mu vyaranga intumwa za Kristo ati muti gute yari umuntu afise ubuntu yari umuntu afise ubuntu kandi hamwe no kugira ubuntu yari umugabo muri we harimwo Imana yarahagarara ukabona ko ibirenge vyiwe byose bishitse hasi agahagarara ibirenge vyiwe byose ko ari bibiri bigashika hasi neza mu yandi majambo yari umunyacubahiro umugabo ashikamye kandi ashize amanga kandi ashingira intahe Kristo yandurutse nabishira akemanga imbere y'abantu bakomeye n'amahanga akabumbisha ko ataco dushoboye Imana itarimo ariko muntunze yari n'umunyarukundo yari umuntu adakimbukira ivyiwe hamwe kugira ubuntu akagira urukundo ntiyakimbukira ivyiwe bisigura ko yarasangira ivyiwe n'abandi bantu bose abato n'abakuze hanyuma yari umuntu aciye bugufi cyane uravye icubahiro yari afise n'ukungene yitwara yari umuntu aciye bugufi cyane ivyo tuvuga nivyo twakurikirana hafi twabona sibyo hanyuma yari umuntu afise impuwe yari umuntu afise impuwe kuko yababarana n'abababaye kandi ntiyashaka ko hari umuntu kuko twarabibona ugize unakoshereje n'akantu k'agakoko ukakagirira nabi vyaramubabaza cyane yari umuntu rurafise impuwe kandi izo mpuwe n'abandi barundi bo bishingira intaye kuko harabo yafasha bagwaye n'ibindi byinshi bari mu buzima butifashe neza hanyuma yarirengagiza ico yacumuweko
yari umugabo yari umunyacubahiro yirengagiza ico yacumuweko nk'umukozi w'Imana yarirengeza ico yacumuweko twababwiye ko dufise byinshi byo kumuvugako ariko mu ijambo rimwe yarirengagiza ico yagize iki yacumuweko kandi n'ijambo ry'Imana ryabidusaba hanyuma ntarandiriye yarafise ubumwe buva kuri mpwemu yera yarafise ubumwe buva kuri mpwemu yera rero yari umuntu yatahuye icabandi nibaza batari baratahuye kuko yavuye gukorera mu by'abantu bamenyereye akorera mu by'abantu batamenyereye reka mbendageza ngaho Imana ibaheza n'ivyo twumvirize n'undi yinjiyemo igikorwa caramaze gutangura yuko hari yaratanguye mbega ukivuga ku iki nawe warabonye ngo iki bintu narabimwigiyeko. Murakoze cyane umuhizi w'abahizi Petero Nkurunziza kuva jewe ntanguye kuba muri chorale ingabo za Kristo icyambere na mbere Imana irafise ukuntu ibigenza kugira ngo ibintu byose bigende neza. Jewe nkiva muhira narasenze ijambo rimwe mvuga ati Mana ndagiye mu kazi uzuma aho nshobora gukorera nzoshobora kubandanya nkorera Imana kandi ndonka umwanya ukwiye wo gukorera Imana. Rero maze kuza nkakorera mwiki gisata cyo gucungera inzego nkuru naciye ndahasanga ababene data nabo bashima Imana bakorera Imana arabaririmbyi bimeze neza bagendana n'umwami nanje bintera intege ukurumva nari mw'ivyo bihe nkiri muhira. Maze kuza rero narafashijwe cyane sanze bene data bakorera Imana nkaca nsanga n'umubihizi w'abahizi nyakubahwa Petero Nkurunziza nawe asanzwe akunda Imana cyane. Ikintu namwigiye ko nuko yakunda gusenga kandi cyane. Ico ni cyambere kuva ndahashitse menyanye n'ababene data nawe tukamenyana amadukakorana ibikorwa vy'Imana. Yari umuntu adashaka yuko hari kindi gikorwa kimutwara umwanya mu gihe ari mu gihe cyo gusenga. Yari umuntu avuga ati jewe ndiko ndasenga ndiko mpamagara Imana. Icya kabiri namwigiye ko yari umuvugishwa. Benshi ntibabitahura ariko nka twebwe twaba turi kumwe turabitahura cyane kuko byinshi yagiye avugishwa byinshi biriko birashika naho ubu atakihari. Ko nizera nibaza ko wabaye umurongozi kuva kiriho n'ubu atakiriho mbega ubyitwaramo gute bigenda gute nta wageze ahantu ucikine ukavuga ati hagiye nanje ndarekuye. Ego mwakoze kumbaza ico kibazo jewe sinacitse intege nabaye uremesha abandi kuko navuze ko hari ico yansigiye. Uriya mwene data Nzokira aravuze ati yaramuvugishwa koko kandi yarumushuri kubwo ingabire yiwe Elisa agendanye na Eliya yamukuye ko ingabire y'umuvugishwa nawe abumuvugishwa nanje mu ngabire zimwe z'umuhizi Petero umuhizi nyene cyo Petero Nkurunziza hari zamfashe zo kurondera Imana kuko ishaka ryiwe ry'ukuntu yarondera Imana n'ukuntu yadukunda n'ukuntu atamuntu yasuzugura waba muto niyo turiko turagenda muri korone n'imiduka urabona nko muri interieur washobora gusanga abantu babatamakaza cyangwa umuntu yivire mu mirima yambaye ukuntu imodoka itarukirije ivyondo kuwo muntu yacahagara mwe mu muti wa mushoferi muteye ivyondo kiri cyo kotse mu mesure zijya mpunzi niyo hagize imodoka mwazi yazugurura imbere igahita ikagonga impene igakumbagara yari afise amaso ateye ubwoba mu kubona yari yarutangaje cyane yari afise amaso abona yarabona yabona bwari ubuntu bw'imva yarimo umuntu w'Imana wo kubona kuko twaza tubona ahagaze kumbe habaye agisira twe ntitwabonye hari imodoka muri twebwe yagonze impene agaca hagarati agaca afata agaca hamagaranye niyo mpene agaca amuriha amafaranga ati twara iyo mpene yawe tubana amafaranga uze kugura iyindi
ibyo nabimubonyeko rero igihe ciwe cyo kuva mu mubiri nanje narabanye n'Imana cyane bamuhishurirwa ridasanzwe nongerwa inkomezi sinacitse intege ahubwo nateye intege abandi nareganije abandi ndabateye intege ndababwira ati uwumva kubw'ijambo ry'Imana Imana yambwiye ngo yambwiye mu ijambo igihe ntuzeye Gehazi yakurikiye Namani Elisa yase kumutorera imyambaro yiwe n'amafeza Elisa intuze Gehazi cyarakurikira Namani amuhenda ko ngo abaje kwiga iby'ubuvugishwa ngo baje ngo kwa Elisa ngo namuha imyambaro arayimuha agarutse yamubwa ijambo Imana yamubwiye ati Gehazi uvuye he ngo nta na hamwe mvuye ni ijambo Imana yambwiye ngo acamubwiye ati iyo wakurikiye uriya mu Siriya aho yururuka mu mukogote ngo aze muhure nabibonye ikisigihe cy'amafeza n'amazahabu n'imikate n'ibiki no kurya no kunwa no kwambara no kumererwa neza iki ni igihe cy'Imana nuko Imana yambwiye nanje njanza gutera intege abo turi kumwe abo dukorana umurimo w'Imana abo bacitse intege ndagerageza kubatera intege ndashima Imana baranyumviye abatari bake baragerageje kunyumvira turabandanya turaramiriza igikorwa kubwiyo iyo mpano kuko nanje iyo ngabire yanyinjiyemo ari kuko nakujijwe nawe niwe yankujije mu buryo bwo muri mpweme kuko nababwiye ko nari umuntu muto nk'umurongozi wa korali yarampamagara guhamagarwa n'umwami ni ibintu bitinyitse kandi biteye ubwoba rero jewe yarandeze mu buryo bwo muri mpwemo n'ubu nivyo nkigenderamo impwemo yo kwizera Imana guhishuriye ukacizera hariho abantu Imana ihishura bakavyita ngo ni indoto ntibabiha agaciro ariko Imana impishure yagiha agaciro kandi agaca gishira mu ngiro mu kwizera akagitangariza abarundi n'amakungu kandi kigashirwa mu ngiro babivuze ko uno musi tubirimo kweri ivyo yavuze byose nta na kimwe tutarimwo yaravuze ko ariyo masezerano twaherewe mu gihamagara ko Imana igaruriye uburundi abarundi bwari bwarazimye bwanyazwe n'umugwanizi uno musi abajene bariko baravumbura ibintu abajene bari ku rugezo ruteye ubwoba ibintu bariko baravumbura abantu benshi ntibanabisobanukirwa uzusanga umujene w'imyaka 20 22 21 19 yavumbuye ibintu azi ibintu by'ubushakashatsi akavuga ati ibi ni biki gatangaza ego nuko murakoze nk'abaririmbyi hariho album y'indirimbo mufise mwagenda murandika amasezerano mwagenda muhabwa reka nikore mugahogo muducishirizemo imwe mu masezerano yoba yarasize mukandika hama mugakuramo n'indirimbo kugira ngo ntibizoveho bizobandanye ego murakoze cyane ko kakanya reka tugikore nk'uko mwabivuze hari indirimbo imwe ivuga ku by'amasezerano ivuga ngo Umwami Salomo yasavye Imana ubwenge ntiyayisaba kuramba canke ubutunzi ariko asaba guca imanza neza nuko Imana iramubarira iti usavye ubwenge bwo guca imanza neza nuko nanje nkugiriye nkukusa nuko nanje nkugiriye nkukusavye ubwo bwenge Imana yarabumuhaye itakimuha ubutunzi no kuramba ubwo bwenge Imana yarabumuhaye itakimuha ubutunzi no kuramba natwe nk'abarundi Mana turagushimiye
ku masezerano waduhaye mu gihamagara, watugaruriye ubwenge bwari bwaratakaye, dufashe manu duhe kuyateramira, dufashe manu duhe kuyateramira, tuyateramire tuyateramire mana tuyateramire, tuyateramire mana tuyateramire, ngabo za Kristo tuyateramire mana tuyateramire, tuyateramire mana tuyateramire, komeza gusenga bayateramire mana bayateramire, bayateramire mana bayateramire, bavyeyi bacu bayateramire mana bayateramire, bayateramire mana bayateramire, barundi twese tuyateramire mana tuyateramire, tuyateramire mana tuyateramire. Turi ku musozo ku kiganiro aho turi mu gira turangize, nizera yuko namwe mufite ico mwokongerako mu byo tuba twaganiriye, mbere ko tushiramo n'indi ndirimbo mu kaganuke mwari mwatuzaniye. Murakoze cyane, tubanje kubashimira jewe no musigize kabiri muntumira kwa kino kiganiro. Rero ndashimye cyane, Imana ibahezagire hano kuri televiziyo TV Buntu. Mwarakoze cyane kuza murakwiyumvira ko mudutumira, kuko n'ubuntu bw'Imana kuba twatumiwe ku radio na televiziyo TV Buntu. Ibi bitwemeza kwica Imana yatuvuze ko umuhizi w'abahizi mu vyo yaduteguye akatwigisha, akatubwira ko Imana imuhishuriye ko tugiye kwamamaza amasezerano. Aya masezerano tugiye kuyamamaza mu gihugu no kwisi no mu mahanga. Rero mwadutumiye kuri TV Buntu, amasezerano ariko aramamara hirya no hino kwisi, mu gihugu cyose no mu Barundi n'Urundi, ndetse n'abanyamahanga mu gihugu cyo mu Burundi, ndetse n'abarundi bari hanze y'igihugu bari mu mahanga, ndetse n'abanyamahanga bariko barayumva aya masezerano ko dukwiye kuyateramira tubivamwo, kuko kwinjira mu vy'Imana waravyinjiyemo kirazira kubivamo, kuko bivuyemwo bigira ingaruka mbi, ntibigira ingaruka nziza. Kuko kuguma mu masezerano turiko turabibonamo ingaruka nziza. Imana iriko yatuvumburira ibintu, ego intambara ntizibuze, ibitagenda neza ntibibuze, ariko hambavu yuko twizigiye uhoraho, Imana tugashira nyene icubahiro umuhizi w'abahizi agashira ibwirizwa shingiro mu gihugu, umuntu ibwirizwa shingiro mu Mana. Imana ishishikara kwikorera, kandi Imana iratwemera nk'abarundi, kandi akaba ari tuba hafi. Imana ibahezagire. Muri iyi ndwi nziza rero yo kwibuka umuhizi w'abahizi Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu, kiba ari igihe cyo kwibuka ibyiza yagiye akora cyangwa icyo abantu bagenda bamwibukirako. Natwe rero kwibuka umuntu nk'uyo ni iby'ingenzi cyane kuri twebwe nk'abaririmbyi bagendanye nawe imyaka itari mike. Rero kumwibuka dusomye mu Migani igice c'10 ku murongo w'indwi haravuga ngo kwibuka umugororotsi kurimwo umugisha. Rero kuba tumwibuka tubifisemo umugisha mwinshi cyane, Imana nayo irushiriza kuduha umugisha. Rero nk'abarundi bose kumwibuka navyo bituma umugisha usesekara mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, bigatuma tuba mu byiza Imana yaduteguriye. Imana ibahezagire. Turangiza sinzi turirimbe indirimbo ya nyuma y'amasezerano kugira ngo turangize. Ewe nkuru nziza sokuru w'abarundi, kubw'imirimo myiza wagiye urakora yarabaye ntibagiranwa. Ewe nkuru nziza sokuru w'abarundi, kubw'imirimo myiza wagiye urakora
yarabaye ntibagiranwa tuzohora tukwibuka ewe nkuru nziza ku vyiza wakoreye abarundi ntituzovyibagira tuzohora tukwibuka ewe nkuru nziza ku vyiza wakoreye abarundi ntituzovyibagira turarema mana turarema tuvyibutse turarema mana turarema tuvyibutse turarema mana turarema tuvyibutse bararema mana bararema bavyibutse bararema mana bararema bavyibutse bararema mana bararema bavyibutse ewe nkuru nziza muhizi mu gusenga wasengeye abarundi haboneka samuragwa mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uhoraho Imana umukomeze agume mu masezerano ewe nkuru nziza muhizi mu gusenga wasengeye abarundi haboneka samuragwa mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uhoraho Imana umukomeze agume mu masezerano tuzohora tukwibuka ewe nkuru nziza ku vyiza wakoreye abarundi ntituzovyibagira tuzohora tukwibuka ewe nkuru nziza ku vyiza wakoreye abarundi ntituzovyibagira turarema mana turarema tuvyibutse turarema mana turarema tuvyibutse turarema mana turarema tuvyibutse turarema mana turarema tuvyibutse abatayi bacu bararema mana bararema bavyibutse abarundi bose bararema mana bararema bavyibutse yemwe bene data bahizi mu kwizera nimuze duteramira amasezerano nkuko twayaronkejwe abisirayeli bahawe amasezerano abayateramiye barashikanywe mu gihugu c'isezerano emwe bene data bahizi mu kwizera nimuze duteramire amasezerano nkuko twayaronkejwe abisirayeli bahawe amasezerano abayateramiye barashikanywe mu gihugu c'isezerano tuzohora tukwibuka ewe nkuru nziza ku vyiza wakoreye abarundi ntituzovyibagira tuzohora tukwibuka ewe nkuru nziza ku vyiza wakoreye abarundi ntituzovyibagira turarema mana turarema tuvyibutse turarema mana turarema tuvyibutse turarema mana turarema tuvyibutse
bararema oh bararema mana bararema bavyibutse bararema oh bararema mana bararema bavyibutse turarema oh turarema mana turarema tuvyibutse 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 turarema oh turarema mana turarema tuvyibutse. Amen. Bakunzi b'ikiganiro Tazira Imana n'isamirizi imbonesha kure buntu, ndabashimiye cyane nkuko natanguye ndabibabwira, ndi kumwe na Chorale Ingabo za Kristo. Nkuko mwagiye muvyumva, turarema iyo twibutsa amasezerano ko Imana iri kumwe natwe, ivyabaye bidutera kurema tugakomera ko iri kumwe natwe. Turabasezeye tubashimira, mubandanye mugubwa neza n'ibiganiro bibandanya bica konsamirizi imbonesha kure yanyu. Imana ibahezagire naho ubutaha.